umuntu wese yirinde urwanko. Pour finir, éviter le café, l'alcool et le tabac. Mu guheza, umuntu wese niyirinde ikawa, yirinde itabi, yirinde n'inzoga. Kubera iki? Ni ingaruka mbi ziboneka ku mubiri w'umuntu canke ku mpagarike y'umuntu iyo umuntu akunda kugira urwanko rukamubamwo ukankana ukagira umuntu wanka wisizemwo, ibyo bitera indwara nyinshi kuri wewe wanka uwo muntu. Tubwira abantu ko jewe ndakwanka sinokubuza ijuru, ariko jewe ndakwanka byombuza ijuru, ariko ntabwo wewe unyanka je byombuza ubugingo buhoraho. Ingorane dufise nukubaho ufise umuntu wanka, kandi ushobora kumwanka we watabizi, wagera ku buriro kaburitiro wajya ukabura peti, ugasanga urahangayitse wewe yiryamiye yimerewe neza kubera urwango. Ndabaramukije. Uno munsi nipfuza ko ngaruka ku kintu kimeze nk'akaranda kigeramiye isi yacu, ni icyaha cy'urwanko. Urwanko ni icyaha kivugwa na Bibiliya, ikakivuga mu buremere bukurikira mu gitabo c'icete ca mbere Yohana yanditse ice ca 3:15 handitse ngo uwanka mwene se wundi ni umwicanyi, kandi umuntu yankana ntazoragwa, kandi umwicanyi ntazoragwa ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana mu buhanuzi muri Matayo 24:10 handitse ngo niho benshi bizobatsitaza bazoryarukana bankane. Kimwe mu bintu bibangamiye iki kinyejana cacu ni urwanko. Ubu biragoye gupfa kubona abantu nk'abantu ijana ahantu bakoraniye, kubona utanka uwundi canke ufise umwanka agendana mu mutima biragoye muri isi yacu. Ibintu byinshi mubona byadabanganye ku isi, ibintu byinshi mubona biremereye imitima y'abantu biterwa n'urwanko. Urwanko rero amoko arankana, abatunzi n'abakene bakankana, abana bakanka ababyeyi, umugabo akanka umugore, umugabo akanka umugore, umugore akanka umugabo, umuntu abana n'uwundi bakankana, baba mu rupangu. Muri bisi abantu baragendana, ariko ugasanga bisi igeze yigera abantu bankanye. Abantu benshi ku isi kubuzi barankana, umwe abashaka kujaho uwundi. Mu ncamake abantu mu buzima, ubu buzima tubamwo mu bintu biburemereye cyane harimwo ingeso mbi yitwa urwanko. Ubuhanuzi rero bwa Bibiliya butuvuniye akagohe ko mu minsi y'iherezo Yesu yasize abivuze nk'uko tubisomye muri Matayo 24:10 ko abantu benshi bazotsitara, bazoryarukana, bongere bankane. Urugwanko rurababaje kuko runageze no ku ntambwe ndende, kuko abavukana barankana, ugasanga n'umuntu ukunda arakwanka. Umuntu ushobora kumuha amafaranga 100,000 ariko akagenda kuvuga nabi ngo ntiwamuhaye 200,000. Urwanko rwo mu minsi iherezo buzoba rugeze ku ntambwe ndende. Abantu uzosanga abepfu n'abaruguru bankana, bagufi n'abarebare. Kwankana kizoba ikibazo gikomeye ku isi, ku buryo abakristo bazobibuzwa. Ndasoma mu gitabo citwa Esprit Positif ku page y'amajana 209, amajana 208, amajana 210, amajana 211. Aho hantu hose hatubwira urwanko n'ingaruka zabwo. Ndasoma haranditse ngo l'analyse exhaustive Waller 2001 des cas historiques et d'études en rapport avec la haine et la cruauté a mis en évidence que la majorité de ceux qui ont commis les grandes barbaries du XXe siècle n'étaient ni des psychopathes ni sujets à des troubles de la personnalité, mais plutôt des personnes normales, aimées et respectées dans leur milieu, équilibrées, capables et très travailleuses. Hano tubwira ko ubushakashatsi bwakozwe mu 2001 bwerekanye yuko mu mateka abantu benshi urwanko rwagiye ruba intandaro y'ubugizi bwa nabi bwagiye bukogwa mu kinyejana ca 20, ariko abantu bakoze ayo mabi menshi ibyo bavuze ngo ni les grandes barbaries ntabwo bari abantu bari bafise ihungabana ryo mu bwenge canke abantu bari bafise ingeso mbi, oya, ahubwo ngo bari abantu bazima bakunzwe bubashwe aho baba. Ariko ico ingorane ngo baranakora ari abantu beza, néanmoins ils furent exposés à des circonstances qui les conduisirent à commettre des crimes horribles à cause de la haine de leurs semblables. Ariko abo bantu ngo bagiye basunikwa n'ibihe byababayeko bigatuma bakora ibibi biteye ubwoba,
ariko bitewe n'uko banse bagenzi babo. Iyo umuntu mwanka ntumwipfuriza iciza, iyo ateye imbere urababara, iyo ahombye urabyina. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kunezererwa n'uko mubana, ntimwosangira, ntimwogabura. Ibintu byose bije mu rwanko bica bihinduka ingorane. Mu bintu bitumye ino si yacu iba mbi, igahinduka umuzigo ku bantu benshi bari ku isi, ni ukugenda wikanga ko aho uri kuca hariho umuntu akwanka, umuntu akugenda ko, umuntu akuvuga, umuntu agukorera imigambi utazi. Ibyo ngo mu mateka basanze ibibi byinshi byakozwe mu kinyejana ca 21 byatewe n'urwango. Ku ipaje y'amajana 208 haranditse ngo les effets physiques de la haine sur celui qui l'endure. Ni ingaruka mbi ziboneka ku mubiri w'umuntu canke ku mpagarike y'umuntu iyo umuntu akunda kugira urwanko rukamubamwo, ukankana, ukagira umuntu wanka wisizemwo. Ibyo bitera indwara nyinshi kuri wewe wanka uwo muntu. Tubwira abantu ko jewe ndakwanka sinokubuza ijuru, ariko jewe ndakwanka byombuza ijuru, ariko ntabwo wewe unyanka je byombuza ubugingo buhoraho. Ingorane dufise nukubaho ufise umuntu wanka, kandi ushobora kumwanka wewe atabizi, wagera ku buriro ukabura itiro, wajya ukabura peti, ugasanga urahangayitse, wewe yiryamiye yimerewe neza kubera urwanko. Urwanko rero iyo wankana cyane bitera zino ngaruka zikurikira. Haranditse ngo la haine est l'une des émotions les plus fortes et les plus dangereuses pour la santé. Urwanko ni kimwe mu bigumbagumba bikomeye cyane kandi biteye akaga ku magara y'abantu. Urwanko ni kimwe mu ma emotion mabi afise ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abantu. Niyo mpamvu ushobora kurwara indwara ukagenda kwivuza ukarusha abaganga, ariko bitewe nuko hariho umugore yambara akakusumbya ukababara. Ababyaye abana beza kandi benshi warababaye, abironkeye agapromosiyo k'akazi warababaye, abarimye bikera warababaye, wironkeye umugabo warababaye, abubatse inzu warababaye, abakaranze bikaryoha warababaye. Urwanko wabona gusa urenganya gusumbya warababaye, abaguze imodoka udavise warababaye, abagusumbije ubuzima warababaye, uwadandaje ubwa mbere we utarava mu isoko wababaye. Ibyo bintu byo kugenda ubabara utanyugwa cyangwa unezererwe n'ubuzima bw'abandi, umuntu gusa yaguhanuye waciye umwanka, ubwo rwanko rukubiramwo rumeze nk'inkoni iriko iratogota. Hano banditse ngo ruteje ni rubi ku magara yawe. Ikindi hepfo haranditse ngo lorsque nous nourrissons de la haine de façon prolongée et intense, nous augmentons le risque de contracter et d'entretenir des maladies de nature psychosomatique, comme par exemple iyo umuntu ngo afise ingeso y'urwanko ikakubamwo ikomeye cyane kandi ukayimarana iminsi myinshi, ibyo bituma ngo urwara indwara zishingiye ku kuntu wiyumvira mu bwenge. Ibyo bitwa maladie de nature psychosomatique. Ni indwara ariko zizanwa nuko mu bwenge bwawe hahagaze, aho mu mutima. Hariya wabitse umuntu guhera mu myaka 100, hariya wabitse abantu guhera mu myaka 10. Ibyo bintu wibitsemwo uburozi, wibitsemwo indwara, imyanda, wowe uragowe uri nkanya kwigendera bashaka bakugandukeko. Hano handitse ngo bitera zino ndwara zikurikira. Iya mbere maladie coronarienne, ni indwara z'inyama y'umutima. Izo ndwara rero zirimwo nyinshi, infarctus du myocarde cyangwa angine de poitrine. Ushobora kurwara indwara z'imitsi itwara amaraso mu mutima, cyangwa umutima ukagwara indwara z'umutima ubitewe gusa nuko wankana. Nta binure byinshi biva ku bikoko wariye, ntiwanyoye ikawa ryinshi, nta yindi ngorane ufise, ahubwo bitewe nuko wankana, utansi ikaduga, ukazopfa n'imitsi turitse, ugapfa tukaguhamba. Hajya abantu benshi bapfuye, harimwo abantu Imana barabye bazize urwanko. Ikindi gastrite, kugira acide nyinshi ukanasasa ukababara cyane mu mushishiti, ibyo nabyo urashaka kubiterwa n'urwanko. Ikindi autre pathologie digestive, n'izindi ngorane zose zo mu bihimba no zamfungurwa zirashobora kugufata ukagwara ukaremba, abantu bagasenga kandi ugendana umutima warabyimbye kubera umuntu wanka. Ikindi éruption cutanée, kugwara indwara z'ibiherehere z'urukoba
bitewe nuko wankana. Icanyuma, diminution du système immunitaire contre les infections, nigabanuka ry'ubudahangagwa canke by'abasirikare b'umubiri, bigatuma udashobora kugwa umubiri wadashobora kugwanya indwara zandura z'ama infection, yaba izo mu mihogo, yaba izo mu bihimba by'irondoka, ibihimba byo kwihagarika, zaba izi ndwara zose z'umuriro, zirimo za malaria. Izi ndwara zose ziterwa na infection, umubiri wabaye infecté, umubiri wawe uracika intege, ugasanga akagripe, ibicurane, akantu kose k'inkorora gatoya kose gahita kagufata byoroshe ubitewe n'urwango. Uyu mwanditsi w'igitabo Esprit Positif yaravuze irindi jambo ryatangaje abantu benshi, yaranditse ngo pour finir, mu guheza iki kice cy'urwango yanditse ngo pour finir éviter le café, l'alcool et le tabac. Mu guheza umuntu wese niyirinde ikawa, yirinde itabi, yirinde n'inzoga. Kubera iki? Ces substances produisent un effet stimulant sur le système nerveux central. Kubera ibi binyobwa, ibi bintu byose bitatu bifite ico bitwara ubwonko, bugakabugwa, bugakora kuri rythme itari normale, lequel peut favoriser un état d'irritabilité et augmenter le désir de haine et de vengeance. Ibyo bigatuma umuntu ashobora kuzababazwa n'ubusa, gasanga ushavuzwa n'ubusa, akantu gatoya washavuye, wamenye ibintu washwanye, ariko wagenda kubyumviriza yatekanye, ukumva ni ibintu by'abana, ni ibintu by'ubwana byatumya akora ibyo bintu byose bingana gutyo by'amatega. Ibyo bintu baravuze ngo icyayi, inzoga, itabi birashobora gutuma umuntu agira ingorane yo kuzashavuzwa n'ubusa, akagira ishavu ryinshi. Ikindi, bikongerereza muri we icipfuzo kibi cyo kugira urwanko no kwihorera. Ibyo byose birategwa n'urwanko. Uyu mwanditsi w'igitabo yitwa ni Dr. Juliane Mergosa niwe yanditse iki gitabo cyitwa Esprit Positif. Bibiliya rero iyivuze yuko abantu bazoryarukana, ikavuga yuko umuntu yanka mwene se wundi n'umwicanyi, naho kwanka umuntu akabimenya ushobora kumugirira nabi, uwamwica mu mubiri, utamwica mu mubiri, kuko n'umuntu ushobora kutamwica ngo apfe nye napfe avemwe impema, ariko ukamwica mu bwenge, akaba ahangayitse arushe ababaye. Ariko dusanze nawe urwanko we wankana nabwo ntiruzogusiga, uzogwara indwara z'umushishito zizokira, uzogwara indwara zo mu bihimbano z'amfungurwa zizokira, uzogwara indwara z'umutima, z'inyama y'umutima zizokira. Umubiri wawe abasoda bazogabanuka, ibyo bitwa les globules blancs, abasirikare bo mu mubiri bazocika intege, utugwara twose tuzoza tugufata, uzoza ujurira nk'umurira ku musonga, utahaga, utanyuzwe, ubabaye. Umuntu wese yirinde urwanko. Urwanko ni rubi, rutandukanye n'ishari. Urwanko no kubaho wumva utanezererewe n'ibyiza uwundi agezeko, canke kubabazwa n'ibyiza agezeko, canke kunezererwa n'ingorane agezemo. Ibyo bintu byose byitwa urwanko. Imana ibiturinde, uko twasanze muri kino kinyejana ca 20. Uyu mwanditsi w'igitabo Esprit Positif Juliane Mergosa ngo mu bushakashatsi bwakozwe n'abantu bize kahise, basanze iki kinyejana ca 20 gisambuwe n'ikintu bitwa kwankana. Umuntu azokira kwankana azoba yikingiye, akingiye ubuzima bwiwe, akingiye ubw'abana biwe, akingiye ubw'ahaba mu rupangu, igihugu ahasengera. Ibyo bitume dushobora kugira abantu bashobora kubana, kunywana, kwiyumvanamwo, kunezererwa n'ibyiza by'ubundi, kutanezerwa uwundi ahombye, kudakina abandi ku mubyimba, kubera Imana yadukijije urwanko. Urwanko ni rubi.